mpagaze ngaha nshimira Imana y'igicaniro ca Repentance Mhm. ndayishimira yuko yandonkeje ikibondo Ego. Yesu ashimwe Amen. ayimaze imyaka 4 Ego. ntararonka uruvyaro Mhm. amaze gutabarwa nanje yaciye antumako Ego. ndi ruguru arantumaka ati Mhm. manuka ndakwereke Ati ngwina ahantu. ati ngwina ahantu Nabonye hari Imana. Imana itabara Nawe yari yaronse umwana amaze imyaka nawe 3 yari yarose umwana amaze imyaka 3 atararonka umwana. atararonka umwana Aha. nanje candaza Yego. maze huza bamaze amezi 2 bansengera Yego. bankurikirana banyitaho maze kumara ayo mezi 2 kwera Imana yaciye ntabara Amen. ikirampa ugusama Yesu ashimwe cane, amahoro y'Imana abe hejuru ubuzima bwawe. Je ngaha anye kugira ngo tubashikirize intahe ibitangaza n'ibimenyetso Imana yo mu ijuru iriko irakorera muri Repentance kuyijabe. Intahe ni nyinshi cane ariko uyu munsi twaje kugira ngo mwumvirize niyi. Nawe ugomba gukurikirana intahe z'ivyo Imana iriko irakora n'ibitangaza Imana iriko irakora. Urashobora kuja kuri YouTube kandika Pastor Nitezura Justin, kuri Facebook nawe nyene ukandika uko nyene, cyangwa ukandika Power of the World canke Pastor Nitezura Justin. Kuri TikTok naho nyene nuko ahantu imbogi yari yose ushobora gukurikirana ko ubutumwa bwiza kugira ngo urushirize kubona ivyo Imana iriko irakora mu buryo butandukanye. Ntago duteba cyane rero, hano dufise intahe y'umuntu yavuye kure aje kurondera Imana ku gicaniro ca Repentance kwijabe. Imana yaje kurondera rero yaramwiyeretse, twaramusengeye, Imana iraca inzira irakora igitangaza. Inyuma y'imyaka 4 ibintu bitameze neza agomba bivuge hano wumve ico Imana yamukoreye hanyuma tubandanye. Ndakwakiriye cane, urashobora kuramutsa abantu bariko baradukurikirana hanyuma ushinge intahe uvuge ico Imana yagukoreye. Karibu. Yesu nashimwe Amen. mpagaze ngaha nshimira Imana y'igicaniro ca Repentance Mhm. ndayishimira yuko yandonkeje ikibondo Ego. Yesu ashimwe Amen. ayimaze imyaka 4 Ego. ntararonka uruvyaro Mhm. ariko umugenzi wanje Yari ino aca arantumako nawe nyene yari yamanutse ari uwundi mugenzi we amutumyeko aje nawe nyene gusengera muri Repentance Ego. amaze gutabarwa nanje yaciye antumako Ego. ndi ruguru arantumaka ati manuka ndakwereke Ati ngwina ahantu. ati ngwina ahantu Nabonye hari Imana. Imana itabara Nawe yari yaronse umwana amaze imyaka nawe 3 yari yarose umwana amaze imyaka 3 atararonka umwana. atararonka umwana Aha. nanje candaza Yego. maze huza bamaze amezi 2 bansengera Yego. bankurikirana banyitaho maze kumara ayo mezi 2 kwera Imana yaciye ntabara Amen. ikirampa ugusama Ego. none mpagaze ngaha ndayishimira cane. Ego. Inyuma y'iyo myaka 4 yose utararonka uruvyaro wari waragerageje kwivuza. Nari naragaragaje kwivuza ku bitaro bitandukanye twipimisha nyene n'umufasha wanje Ego. twaja hose bakatubwira yuko dukomeye. Ego. Bababwira ko mukomeye mugabo bikanga ko ko muronka uruvyaro. Ariko bikanga ubihewe wese nizera Imana izomutabara. Amen. Nuko rero izomutabara kweri naje yarantabaye. wumva umeze gute? Niki wobwira Imana mu gushimira Imana? Yo, emuje naco. Nani cyo hano vuga ko iri mu gushimira Imana. Imana y'igicaniro ca Repentance. Asha ndayishimira cyane. Imevuye ku mutima. Shimira n'umuvyeyi wacu atwitwararika igitondo n'umugoroba. Amen. Adusengera. Ukiza nari nakubwiye ati humura Imana izogora uvyara tugiye kugusengera. Aguma nizera yuko umwanya wose shobora gusama kandi maze gushika muri iki kibanza nkaza gusenga naciye nguma mbona abandi bavyeyi benshi baza gushinga intare ko nabo baronse uruvyaro ko nabo baronse bica biguha ivyizigi. naca nizera ati yo ati Imana nukuri nanje ndagusabye uzongirire neza nanje nukuri nje gushinga intare ubukweri barambaza bakagura bakambaza nyene ingene byagenze kabaha amakuru nanje nkabaha amakuru nkababwira ati nukuri hari ahantu hari Imana itabara. Ego. Tano gicaniro ca Repentance cyari Imana itabara. Imana yahabwa icubahiro cane. Nawe aho uherereye hose nta hantu na hamwe habi Imana itogukura kandi nta hantu kure Imana itokuvana. Birashoboka ko byamaze kuva muri controle yawe utabona ico gukora
you don't know what to do, Imana irashobora kukugirira neza. Nguyu ari hano ashinga intahe inyuma y'imyaka 4. Imyaka 4 si mikeya, nta rubyaro. Umuntu ashobora kwihebura, abwirwa amajambo menshi, abwirwa ibintu byinshi, ibyiyumviro byinshi bitandukanye, ariko Imana ikamwibuka. Si uyu wenyine rero, uyu ni umwe muri benshi cyane bariko barashinga intahe y'iby'Imana yakoze n'igitangaza Imana yakoze, nuko iriko irarushiriza kwiyerekana. Amahoro y'Imana abe hejuru ubuzima bwanyu. Kristo Yesu abagirire neza.